niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti ibyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisoro y'imikangara yokwicako igatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha n'amajambo dusomye. Aya majambo dusomye ngomba ko dukura muri ijambo rivuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Imana yacu nidutabare. Uravye neza urabona ngaha ko hariho situation Abisirayeli babwiwe aya majambo barimwo. Iyo situation nayo tubona ko yari situation ibonekana ko yari novuga ngo situation byari ibihe by'imyidodombo, by'ukwihebura, by'ukwiganyira, ibihe bitarimwo ivyizigiro by'ubuzima, ibihe bitarimwo ivyizigiro bya kazoza. Hari ahantu novuga ngo haduga kandi hanyerera mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose no mu bijanye n'ukwemera kwabo. Kubera iki? Murabizi ibi bihe canke imyaka Abisirayeli batwarwa bakajanwa n'inyagano, igihugu cabo kigasamburwa, ugasanga ntibagisenga, ugasanga nyene basigaye babayomoye Babuloni mu bihugu by'ibipagani. Byaba ari ibihugu novuga ngo bidasenga Imana rurema, umuremyi w'ijuru n'isi. Aba Bisirayeli rero wasanga bafise impamvu novuga ngo zumvikana zo kubaho umengo barihebuye, kuko byaba bibonekana ko umengo icubahiro c'Imana ntikikiri muri bo, ntikikiri kumwe nabo. Imana yarabahevye, Imana yarabibagiye. Imbere nk'iki gihe Yeremiya yagiye avugishwamwo, wasanga baratwawe ari nyagano bakamara ngo imyaka 70. Mbere nasomye ijambo usanga ngo Daniyeli ngo amaze gusoma ibyo uvugishwa n'Imana Yeremiya yaravugishijwe, ko yari yaradomye ko neza yuko bazomara imyaka 70. Hanyuma Daniyeli aharuye asanga ubuhanuzi Imana yavugishije Yeremiya bwamaze kuzura, abona imyaka 70 yakwiye. Ariko mugabo naho yakwiye ntibarava mu kinyago, waca ngo agira umwete wo gusenga Imana. Afata amasengesho agenda y'iminsi 10 arasenga, ngo ahanga amaso Imana mu nyonga z'Umwami Imana, ngo yiraburaniwe afise intimba mu mutima, asenga yatura ibyaha bakoze n'ubwoko bwabo. Ati ni kubera iki ibyo twasezeraniwe yuko imyaka 70 ikwiye tuzokugwa mu kinyago, ariko none raba yakwiye ntiturava mu kinyago. Ngahayi abasigura Bibiliya ntiberekana ngo mbega hari hamaze kurenga kw'imyaka ingahe. Mugabo nahakuyicigwa ko naho woba warasezerana ibisezerano kanaka ryo gutabarwa, utabaye amaso, udasenze, utariteramiye, canke igihe iryo sezerano ryasezerano ko rizoshitwa kuri wewe kigeze ukaba wibereye mu itiro, igihe cyo gutabarwa kwawe kigeze kigasangwa n'uri maso, ugutabarwa kwawe ntuzobona namba. Imana yacu nidutabare. Niyo mpamvu dusabwa kuba maso, niyo mpamvu dusabwa guterama kugira ngo twirinde cyane ntiduhave dusanga igihe cyacu cyo kuva mu bugaragwa
cyo kuva mu butayu nk'uko abandi babivuga, cyo kuva i Lodebari nk'uko abandi babivuga cyageze, ariko tukaba twisinziririye tutari maso. Mana dutabare.